Umugoroba mwiza abanywanyi w'ibiganiro bizaca no kuri Ndobonesha kure ya Burundi News TV kaze turebera hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda hariko aravugwa muri uyu mugoroba kuri wa kabiri tariki 20 z'ukwezi k'umunani umwaka 2024 dore ko ari amakuru akomeje kugenda atuma benshi bibaza ibintu bikomeje kugenda bigaragara nga mu gihugu cacu c'u Burundi niba nyiricibahiro Evariste Ndayishimiye ashaka yuko iki gihugu cyotekana canga se ashaka kuba yogishyira mu bibazo bigiye bitandukanye mu gihe gisanzwe cyifisiye ibibazo bigiye bitandukanye by'umutekano ndetse ryatanguye kwitegura ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye n'amatora azoba mu mwaka wa 2025 ubu noneho yoje kuba yoca ibintu aho gushika none abantu bakomeje kugenda bibaza niba yoba yatanguye kugenda akoresha abanyarwanda mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yozahungabanya umutekano wabo canga se akomeje kuba yokorana n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu rwego kugira ngo abashe kuba yobifashisha. Turagaruka ku idonido rero ry'amakuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Mwese ndabahaye ikaze, dore ingingo nkuru rero turaza kugenda twibandaho nyine muri kino kiganiro cacu. Hari ifoto y'umwe mu bakire b'abanyarwanda rero ikomeje kugendera kwirakwira, ni ifoto yaje kugenda itera benshi urujijo cyane cyane nyine bamwe mu bantu basanzwe bakurikirana ibigendanye na politike. Ni ifoto ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'umuherwe w'umunyarwanda ikomeje kugenda yibazwaho, ndetse by'umwihariko cyane cyane abakoresha imbuga ngurukana bumenyi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara nyuma y'uko gushika none abantu bakomeje kugenda nyine bibaza ibintu biriko biraba niba ari Evariste Ndayishimiye cyangwa se ari undi muntu. Uyu mugabo ariko kenshi bagiye baramushinza kugerageza by'umwihariko gushaka kwivugana igihugu cy'u Rwanda ndetse no kugihungabanyiriza umutekano, ariko icyo gihugu cy'u Rwanda naco cotangazaga neza yuko coba citeguye kuzohangana n'uwo ari wese uzagerageza kuba by'umwihariko yohungabanya umutekano. Ni mu gihe kandi Evariste Ndayishimiye kenshi yagiye agaragara yiko mu Rwanda ko goba rucumbikiye bamwe mu bagizi ba nabi abagize umuhari wa Red Tabara mu nshuro zose wagabaga ibitero, ndetse akaba ari bimwe mu byatumye yugara imipaka imuhuza n'ico gihugu cy'u Rwanda. Ndetse izindi nshuro yavuze yuko iyo bashaka bamwe mu bantu bagize uruhare mwitembagaza ry'ubutegetsi cyangwa mwikudeta yabaye ku itariki mu mwaka wa 2015 ku ngoma ya Petero Nkurunziza bakaza kugenda bahungira mu bihugu bigiye bitandukanye. Ibyo byose n'ibindi bikomeza gutuma rero agerageza kuba yokorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko kandi hakiyongeraho n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda nyene bakorera muri Kongo n'abasanzwe bakorana na Tshisekedi, bose hakaba asa naho ari nawo umurongo bofashe. Turabegera ko mu buryo burambuye RDC ubwato bwari butwaye abagenzi bashika ku 300 bwarohamye abagera ku 100 bose baburirwa irengero. Naho kandi muri RDC abanyamategeko bo muri Hauta Lomami barasaba yuko General Kifka ashyikirizwa ubutabera mu rwego kugira ngo abashe kuba yoburanisha. Turabegera ko mu buryo burambuye Rwezamenyo umukobwa yasanzwe ari mu muhanda yishwe yanogowe n'amaso ango ni mu gihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru menshi akomeje kugenda aravugwa, turanaruka ku ngwano zongeye kugenda ziba ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye biriko biragenda biravugwa hirya no hino ku isi. Dore ko amakuru ari menshi cyane mu gihugu ca Kenya, umusore ukekwaho kwica abagore benshi cyane arimo n'umugore wiwe yamaze gutoroka igipolisi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Abantu benshi bakaba batanguye kugenda bibaza uburyo umuntu nk'uwo wakoze ibyaha bingana bityo ashobora kuba yocika igipolisi akaba yogica muri humye. Ayo makuru rero nandi hariko aravugwa kuri uyu mugoroba yose tugiye kuyagaruka muri kino kiganiro cyacu. Ndabaramukije mwese kandi ndabahaye ikaze nshuti banywanyi ibiganiro byacu muherereye hose hirya no hino ku isi. Reka mbipfurize umugoroba mwiza kandi mbifurize gukomeza kumererwa neza. Abadukurikira muri hano ku mugabane wa Afrika birumvikana mu bihugu bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese reka tubifurize kumererwa neza cyane, bifurize umugoroba mwiza cyane. Abadukurikira kandi muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko abadukurikira kandi muherereye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese turabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Burundi News TV nimbonesha kure imwe rudende ibandanya kwashikiriza amakuru n'ibiganiro bigezweho byibanda ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye
mwese turabahaye ikaze mu biganiro byacu ari ubwa mbere ushitse ngaha rero pyonda ahanditse sabone kugira ngo ucuraronga amakuru n'ibiganiro byacu ubundi bane natwe gatanu kuri gatanu dore ko twibanda ku makuru aba ariko aravugwa hirya no hino ku isi mu bikomeje kugenda biravugwa canke mu bikomeje kugenda biragarukaho mwese turabaramukije rero dore rero katuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Iki gihugu cacu c'u Burundi rero gikomeje kugenda kigaragaramo ibibazo bigiye bitandukanye nkuko amakuru akomeza kugenda adusumira ibibazo bigendanye n'umutekano muke cyane nyuma yuko rero hari amakuru akomeza kugenda agaragara ndetse amakuru akomeza kugenda by'umwihariko atuma abantu benshi bariko baragira ibyo batangaza ubu noneho igihugu c'u Burundi cyongeye gutangaza abantu cane nyuma yuko rero hari amakuru yamaze kugenda agaragaza bamwe mu bategetsi b'iki gihugu bari kumwe n'abahebwe b'abanyarwanda abantu bibaza umushinga bo barimo ndetse n'ibyo baba bariko barakora cyane aho bivuga yuko nyine byaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bikurura amacakubiri. Ni ifoto ya Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ari kumwe rero n'umunyemari Majyambere Silas akomeje kwibazwaho cyane n'abakoresha imbuga ngurukana bumenyi. Kuwa mbere ku itariki 19 Kanama umwaka 2024 by'umwihariko nibwo iyi foto yatanguye gucicikana ku mbuga ngurukana bumenyi abantu batangura kugenda bibaza ibyaba bantu Majyambere Silas yari umunyemari mbere ya genocide yakorewe abatutsi mbere yo guhunga u Rwanda mu mwaka w'1990 ubwo yari atangiye gushinjwa gutera inkunga rero inkotanyi zaherukaga gutera u Rwanda nkuko byakomeje kugenda bivugwa. Ni mu gihe rero n'ubundi inshuro nyinshi harimo imyara yagerageje gutera igihugu c'u Rwanda by'umwihariko iturutse mu bihugu nk'u Burundi ndetse na Kongo bamaze kugenda bunga ubumwe n'ubu kandi muri ibyo bihugu byombi bivuga yuko hoba hacumbikiwe abasirikare canke abasoda babarizwa mu mihari igiye itandukanye bakunze kugenda by'umwihariko nyine bagerageza ko botera icyo gihugu cy'ikibanyi cy'igituranyi cy'u Rwanda. Icyakora kandi binavugwa yuko Evariste Ndayishimiye yoba nawe yaratangiye gukora nka Tshisekedi mu rwego rwo kwegereza abatavuga rimwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Iyo foto ye ari kumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye rero bigaragara yuko yafatiwe mu biro by'umukuru w'igihugu c'u Burundi nkuko amakuru dufise akomeza kugenda aradusumira. Bijanye no kuba rero kuva mu mpera z'umwaka uheze rero Burundi budacana uwaka n'u Rwanda kuri ngubu rero abakoresha imbuga ngurukana bumenyi baribaza icaba cyajyanye uriya muhegwe mu gihugu c'u Burundi ndetse bakanacibura igisubizo kugeza ubu ngubu rero haribazwa niba Silas Majyambere yaba yajyanywe Burundi na gahunda yo gushorayo imari muri kino gihugu ubushuti cyangwa se niba Gitega yoba yahisemo kumwegereza ngo ayifashe mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye rero ahuriyemo na mugenzi we Fayigisi Antoine Tshisekedi Chilombo nawe asanzwe yararongoye icyo gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abakuru b'ibihugu byombi rero mu mwaka uheze bemeje ko bahuriye mu mugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse kuva ico gihe Tshisekedi yatanguye kwiyegereza bamwe rero mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda barangajwe imbere na Eugene Gasana wahoze ari ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'ubumwe bw'uburaya nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda dusimbura. Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye kandi bombi bashinja u Rwanda kuba uriya mugambi bawuhuriyeho by'umwihariko n'umuhari wa FDLR. Ibi byose rero bikomeza kugenda bituma Evariste Ndayishimiye aba umuntu by'umwihariko ukomeza kugenda udacana uwaka n'ico gihugu c'icibanyi cy'u Rwanda nyuma y'uko by'umwihariko akomeje kugenda agaragaza neza yuko ata muntu n'umwe by'umwihariko wo mu Rwanda abasha kuba yo kwishimira nubwo mu minsi iheze rero aherutse gutangaza neza yuko abanyarwanda wese buri munyarwanda wese yemerewe kwinjira muri kino gihugu c'u Burundi ariko kandi harimwo abadatinya kuvuga yuko ari amanyanga ndetse n'amayeri uko byagenda kose abanyarwanda ari kenshi bagiye bagirirwa nabi muri kino gihugu c'u Burundi. Igihugu c'u Burundi rero gikomeje kugenda kirangwa n'ibibazo by'umutekano muke cyane aho abanyagihugu bakomeza kugenda bavuga yuko byose byoba biterwa na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye nyuma yuko akora ibyo yishakiye ndetse agakora ibyo ashatse byose ata muntu n'umwe atamujyanama ata n'undi muntu usibye wiwe n'umugore wiwe ngo nabo bajya bafata ingamba zo kugerageza kuyobora ico gihugu c'u Burundi. Ibi rero bikagaragaza neza yuko hashobora kuzaba ibihe bidasanzwe ndetse gushika none abakurikiranira hafi ibibera nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi
kandi bavuga yuko aya matora ateganyijwe kuzaba ashobora kuzabamwo ibibazo bikomeye cyane mu gihe na Red Tabara ubwayo itaboroheye ndetse ikomeza kugenda igaba ibitero bikomeye cyane ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi. Nta kintu biro by'igihugu cy'u Burundi rero birotangaza kuri iyo foto iri kwiracicikana ku mbuga ngurukana bumenyi. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ubwato bwari butwaye abagenzi bashika ku 300 bwarohamye, abagera ku 100 baburirwa irengero. Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bikomeje gutangaza ko abantu barenga 100 bashobora kuba baburiwe irengero ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nyuma yuko rero ubwato bwarohamye bwari butwaye abagera ku 300 burohamye. Abayobozi rero bo mu gice iyi manuka yabereyemo baravuga yuko ubwo bwato bwarohamye mu masaa moya z'umugoroba ku Cyumweru tariki 18 Myandagaro umwaka wa 2024 ubwo bwambukaga umugenzi wa Rukenie mu ntara ya Mai-Ndombe. Ubu bwato kandi buja kurohama ngo bwabanje kugonga ibiti byari munsi y'amazi, abari baburimo by'umwariko bagwa mu mazi, bamwe barapfa abandi bararohama, ariko by'umwariko hari n'abatabawe bavamo ari bazima. Ibitangazamakuru kandi bigiye bitandukanye byo muri ako gace byanavuze yuko abantu bake gusa ari bo barokotse, ndetse ko imirambo myinshi cyane ikaba yaje kugenda iboneka. Gusa abayobozi bavuga yuko bigoye gusobanura umubare w'abantu bapfuye mu gihe banavuga yuko ari abantu benshi cyane. Nkoso Levani Leboni, guverineri wa Mai-Ndombe, yavuze yuko ababajwe cyane n'ayo makuba, asezeranya abaturage uko hagiye gukorwa itohoza kuri iki kibazo nyine kugira ngo habashe kuba homenyekana ico bacateye iyo mpanuka. Mata uyu mwaka rero by'umwariko muri Mata uyu mwaka nibura abantu bashika ku 10 barimo abene gihugu bashika kuri 2 n'abashinwa nabwo by'umwariko baburiwe irengero nyuma yuko ubwato bari barimo bwarohamye mu ciyaga cya Tanganyika. Muri Kamena nabwo kandi byibuza abantu bashika kuri 86 barimo abana 21 barapfuye nyuma y'ubwato bwarohamye mu mugezi wa Kwa uherereye mu ntara ya Mai-Ndombe. Iki gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero gikomeje kugenda by'umwariko gihura n'ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda atugeraho abivuga canke se akomeza kugenda adusumira. Uyu munsi kandi ingwano zongeye kubura nk'uko amakuru arakomeza kugenda dusumira hagati y'umuhari wa M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru dufise nuko aba bayobozi cyangwa aba basirikare bongeye gukozanyaho ku buryo bukomeye cyane, ndetse gushika none akaba ari ingwano zongeye gupfiramo abasoda benshi. Kuri wa kabiri tariki ya 20 Myandagaro umwaka wa 2024 ingwano yongeye kubura hagati ya FARDC n'abawazarendo n'inyeshamba za M23 muri teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyi migwano kandi ikomeye yabereye ahitwa Katwa muri teritwari ya Rubero ndetse no mu nkengero zaho ku muhanda Kirumba Kikuvo Kamandi. Bivuga yuko kandi yabaye hagati y'inyeshamba za M23 n'abawazarendo bo mu mutwe wa FPP nk'uko rero aya makuru agera kuri Kivu Morning Post akomeza kugenda arabivuga. Ku ruhande rwegereye umuhari M23 rero baravuga yuko ingabo za FARDC FDLR ingabo z'u Burundi bagabye ibitero ku birindiro byabo kandi babangije byinshi cyane ndetse bitana n'abaturage. Icakora kandi ntibajya umunwa ku kuvuga yuko botanze isomo rikomeye cyane kuri bamwe mu basirikare cyane abiganjemo abo Abarundi ndetse n'abandi bagiye batandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ariko kandi amakuru dufise ndetse n'abandi bagiye batandukanye bamaze kugenda batangaza ibyabaye kuri izi ngwano kuri uyu munsi, bashimangira yuko hongeye gutoragurwa imirambo myinshi cyangwa ibiziga byinshi by'abasirikare b'u Burundi ndetse n'abawazarendo nyuma yuko baje kugenda bakubitwa ku buryo bukomeye cyane nyuma yuko bari imbere ku mirongo y'urugamba. Amakuru dufise arakomeza kugenda atuma batari bakeya rero bashimangira bakanavuga yuko ingwano ziri ngaha muri Kongo n'ubundi atakintu na
kimwe zishobora kuba zogeraho mu gihe n'ibiganiro abategetsi barimo by'umwihariko nabyo ata kintu na kimwe bishobora kuba byogeraho mu gihe hakomeje kugenda harabera urugamba rukomeye cyane kuko kandi amakuru akomeza kugenda adusumira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aratugeraho nyine biragaragara ndetse bikanagaragaza neza yuko by'umwihariko ubutegetsi bwa Tshisekedi butigeze bwinjira muri gahunda zo kwinjira mu biganiro nyirizina ahubwo bo bakomeza gushaka n'ubundi uburyo bakomeza gutesha umutwe M23. Abavoka bo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo batanze ikirego kuwa mbere ku itariki 19 Kanama mu mwaka 2024 ku bugenzuzi bukuru bwa FARDC barega General Jean Claude Kifka umuyobozi w'ikigo ca gisirikare cya Kamina mu ntara ya Haut-Lomami by'umwihariko gukorera iyica rubozo umwe muri bagenzi babo nk'uko bakomeza kugenda bivuga. Usibye ici kirego itsinda ryabo banyamategeko kandi ryagiye gusaba kuri uyu wa mbere inkunga ya Minisitiri w'Ubutabera Constantin Mutamba kugira ngo abigiremo uruhare rero kugira ngo uyu musirikare mukuru aburanishwe maze amureke asubize kandi yishyure ibikorwa byose nk'uko biriko bitangazwa. Perezida w'abavoka muri Lomami Maurice Kanyama yagejeje icifuzo cabo kuri Minisitiri agira ati abavoka bose biyemeje n'inkunga yanyu kugira ngo bazane General Jean Claude Kifka kugira ngo aburanishwe byihutirwa hano i Kinshasa. Yakomeje agira ati inkunga yanyu ndetse no gutegeka birakenewe kugira ngo tubone uyu mugabo General wizera ko ari hejuru y'amategeko asubize ibikorwa byose ndetse n'ibyo byangije. Abavoka bavuga ko kandi batunguwe na video imaze iminsi ishika kuri 3 irakwirakwira ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana abarinzi ba General Kifka bakubitwa ku mugaragaro umunyamategeko Kamima. Muri iyo video kandi hagaragara umunyamategeko unaniwe mu modoka ya FARDC hanyuma akamanurwa ku buryo bubi cyane n'abasirikare ba FARDC. Umugabo yahise rero afatwa kandi ashyirwa hasi mbere yo gukubitwa inshuro nyinshi cyane mu mugongo mu gihe kandi yarimo arahohoterwa. Wahohotewe wahumekaga nabi cyane agira ati General wanje wondeka wongerera ikigongwe. Nyuma yo gukubitwa rero uwahohotewe wari wabaye intere yongeye gushyirwa mu modoka. Aya mashusho yose afatirwa rero imbere ya General Kifka ubwe. Gutanga icirego rero ku bugenzuzi bukuru bwa FARDC hamwe n'inyandiko yandikiwe Minisitiri w'Ubutabera Constantin Mutamba nkuko abarega babivuga rero ngo ni intambwe igamije gusuzuma ko amategeko agenga iki gihugu ariho koko by'ukuri cange se yoba yubahirizwa mu gihe Tshisekedi nawe yavuze yuko uko byogenda kose yifuza yuko ico gihugu iki gihugu cabo cya Kongo cogendera ku mategeko ndetse ubutabera bukaba bwokora neza bukareka gukomeza gukora nk'uko busanzwe burakora. Kuri uyu wa kabiri kandi umugabo wafashwe acekaho kwica abagore benshi cyane ndetse no kujugunya imirambo yabo muri kariyeri ishaje by'umwihariko yatorotse kasho ya polisi mu mugwa mukuru Kenya i Nairobi. Collins Jumanisi yatawe muri yombi mu kwezi guheze nyuma yo kuvumbura byibuze imirambo ishika kuri 6 ipfunyitse mu mifuka ya plastike muri kariyeri ya Kware. Muri ubu rero ikoreshwa nk'ikimoteri c'imyanda nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira. Umuvugizi wa polisi Lesira Onyango yatangaje yuko yatorotse sitasiyo ya polisi ya Giri ari kumwe na bene gihugu 12 ba Eritrea nk'uko rero tubikesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Uyu mugabo rero by'umwihariko abantu botanguye kugenda bibaza uburyo polisi baba bayiciye muri humye ndetse gushika none akaba ari ibintu bariko bibaza. Polisi ivuga yuko Jumaisi rero yamenye ko yishe abagore 42 barimo n'umugore wiwe, ariko umwunganizi wiwe yabwiye urukiko ko yakorewe iyicarubozo kugira ngo yemerera abashinjacyaha ibyaha by'umwihariko yakanaga ko yafashwe
yafashwe nabi. Cakora gushika none rero biravuga ko polisi yotanguye gahunda ndetse n'amaoperation menshi cyane agendanye no kuba yotangaza cyangwa se yotahura aho uyu mugabo yoba aherereye, ndetse gushika none abantu bakaba ari bo bibaza ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ariko kandi iki gihugu ca Kenya gikunze kugenda kiragaragaramo ibibazo bigiye bitandukanye, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeje kugenda bibaza ndetse banagaragaza by'umwihariko banibaza impamvu polisi ishobora kuba yocikwa n'umuntu nk'uyu nguyu ufise ibyo bibazo byose, nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira. Munyemerere nsoreze kuri iyi nkuru nababwira kuvugwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Rwezamenyo, akagari ka Kabuguru ya kabiri, mu mudugudu w'Ubusabane, haravugwa inkuru y'urupfu rw'umukobwa wishwe agakugwamo amaso nk'uko biriko bivugwa. Aya makuru akaba yaramenyekanye rero mu gitondo cyo kuri wa 19 Kanama umwaka wa 2024 muri ico gihugu cy'u Rwanda, ngo nibwo rero umuntu wa mbere yahanyuraga ku isaha ya 12:00 za mu gitondo aza gutungurwa no kubona umukobwa wari uryamye ku muhanda yamaze gupfa ndetse yananogowe mw'amaso. Nirera Marie Rose, gitifu rero w'umurenge wa Rwezamenyo, yemeje aya makuru anavuga yuko hataramenyekana inkomoko y'umwirondoro by'uyu mukobwa. Ati nibyo koko amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera niyo by'umwihariko kugeza ubu ngubu ariho by'umwihariko nyakwigendera yari atuye ntiharamenyekana, ndetse n'imyirondoro yiwe ntabwo iramenyekana. Gitifu yanaboneyeho rero gushimira abaturage batangira amakuru ku gihe. Umurambo ukaba warajyanywe rero Kacyiru mu bitaro bya polisi gukorerwa isuzuma, ndetse hakaba hanatangijwe itohoza mu rwego rwo kugira ngo habashe kuba homenyekana ingene, ndetse habashe kuba homenyekana imvo n'imvano y'uwoba yaragize uruhare nyine muri urwo rupfu rwakomeje kugenda rubabaza benshi. Ibi ntibyaba biherutse rero muri ico gihugu cy'u Rwanda ko umuntu yokwicwa ndetse akaba yonogorwa mw'amaso cyangwa se akaba yokugwa mw'amaso nk'uko biriko bitangazwa. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu murereye hose hirya